بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kristo al-Adventiste nabo bafata umwanya w'iminota 20 inyuma yaho iminota 22 iheze chatuza mu minota 15 umuyisilamu yigisha iminota 15 inyuma yaho gato umukristo agaruke iyindi minota 15 inyuma yaho hace haza umukristo abaze ikibazo akibaza mu minota 3 hace haza umuyisilamu kwishura mu minota 7 umukristo acagaruka mu minota 5 avuge ko yishuwe canke atishuwe hace haza ku ruhande rw'umuyisilamu aze kubaza iminota 3 inyuma yaho umukristo acaza yishure mu minota 7 inyuma yaho umuyisilamu acagaruka avuge yuko yishuwe canke atishuwe hace haba amatangazo ku mpande zose iminota 5 canke 10 ku mpande zose tukaza gusezerana mu mahoro nkuko twatanguye mu mahoro. Kuri ubwo rero ndahaye ikaze umwarimu Alhaji Idrisa yegere ngaha iminota 20 urahawe ikaze. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire uhoraho Allah umuremyi w'ijuru n'isi. Amahoro n'imigisha byuke kwa soje intumwa n'abahanuzi nawe so wundi no mwarimu mwiza ikitegezo ciza umukunzi wacu intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira gendo biyo n'abayisilamu bose bazomukurikirana ku munsi w'imperuka dusaba Allah dushira muri abaraho amin amin. Imbere ko dutangura neza gikorane nyezina ku cigwa cy'uno munsi twebwe ikintu cyose tugenda turakosora. Umupasiteri avuye hano wemera ko yatanguye gikorana atangura gusenga humirije. Ndamubaza none iba ari karasenga yabikuye hiye. Niye ntumwa y'Imana bigije gusenga humirije. Mbere bibiri ivugiye 16:30 imigani. Igitabo cy'imigani 16:30. Inyandiko igira iti igira ngo iki? Uteranya amaso ukazobona umuntu atangwe guteranya amaso kugira ngo karasenga. Ngo yigerera ibigoramye. Uwo muntu ngo abayigerera ibigoramye. Agafumbanya iminwa agatangura kubombagura iminwa ngo ari karasenga. Ni washitse bibi. Abo baje gushitse bibi nta neza nimwe bazaye. Kuko iyo bazanywa n'ineza ntibahumiriza bagafumbanya iminwa. Nta neza nimwe bazanye hano mu kinyandiko ya Bibiliya ibisiguye. Ariko twebwe cyagurutse umwana muto ngo asome Qur'an. Amaze gusoma Qur'an mwese mwateze amatwi. Mbega Qur'an nayo kivuga ngo iki? Qur'an 7:24 surati Araf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Neza cyane. Naisoma po Qur'ani. Nguyo Qur'an iri kirasomwa. Isikilizeni na nyamanzeni. Icyambere muyumvirize kandi munumve. Ili mpate kurehemewa. Kugira ngo muronke impuhwe zikomose kuhoraho Imana rugira byose. Impuhwe mwazibuze kubera gusenga ibintu mutagira aho byanditse. Mugabo mbise Qur'an kirasomwa aha twese twamaze kuronka imigisha hano. Uyemera uyanka ahimigishiriyo. Mugabo waje kubombagura amarongo waje gushitsa ibiki ibi tugende gucigwa rero. Ikigwa cy'uno munsi
ni ikigwa twatoye tumaze kumva induru zaba turaraba tuti reka dusuzume abantu by'ukuri imana bigisha by'ukuri barayizi iyo basenga nibyo bemera ni ukuri cyangwa n'ibinyoma hari igihe ushobora kuba ufise mikoro ukumva ko uzi kuvuga cyane utazi ko gutega amatwi mu byo uri kuravuga ukibaza ko uri umunyabwenge cyane ukibagira ko hari abagusumbya ubumenyi niyo ngorane abarundi dukunda kugira kera dutora ikigwa kino muri bibiliya yabo ndabasaba uko nza kugenda mu icyo kigwa namwe muze kugenda uko nyine nimba muri abanyakuri mukeneye yuko abantu bari ngaho batahura imana yuko abantu bosenga aha nta nduru nta kajagari nta kavuyo iminota irangana reka nigire ku kigwa rero kweli twagitoye muri bibiliya yabo abaroma 1:20 dore umurongo w'19 ikigwa kiravuga kiti ibivugwa muri uno murongo n'ababikurikiza bose abo bazogwa mu muriro kandi bazoba bari mu bahomvye kweli umuntu aza kureba icyo tugira dusoma uwo ni wo mu muriro soma inyandiko inyandiko iragira iti igira ngo iki kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana kuko ibyo umuntu yomenya by'Imana vyerekanwa muri bo Imana ari ibiberetse Imana yigize gute ibiberetse kuko ibitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo igereza kwanza ibitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo n'ubumana bwayo nibaza ko mu bantu bahagaze hano nta muntu arabonesha Imana amaso yiwe kweli kiretse bababeshi Imana yambare ataho bahuriye kweli nta numwe arayibonesha amaso avuga twahuye nayibonye imeze uko kabisa ivyo rero ngo bihari byatumye ko Imana niyo yaremye iki abantu kugira ngo tuyimenye turabe Imana yagize gute yaremye hari abaza kugabitanya batavuga ko hari n'izindi mana baza kumva mu nyuma bandanya bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bibonwa neza uhereye mu kuremwa kw'isi waba umusiramu waba kafiri cyangwa umupagani urazi neza yuko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi nivyo sivyo nivyo uza kubipinga cyagira uko tivyo rero Imana gituma bigeze gutyo bose uzabumva umukirisu nemera Imana umuyisilamu nemera Imana n'abandi bose ngo nemera Imana siko bimeze kweli komeza bimenyekanishwa n'ivyo yaremye ivyo rero by'abantu ngo babimenye banza kuraba ivy'Imana yaremye mbega ibintu Imana yaremye bimeze gute nk'uko karaba izuba iyo riri hari ukamenya gutora icyura ngo rimanukeye ucumye ati hari ukibirengeye ari umuremyi wa byose uwo niwe tuje kwigisha abantu hano kugira ngo ntibaze bagira icyo bireguza aho ngo kujya kuri wa munsi w'imperuka ntihagire umuntu wazogira ikintu kimwe yireguza kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana aba rero nibo tugiye kuraba rero hari abantu bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ntibayishime iyo Mana rero ashobora kwishima uzabona niyo atitaye ngo Yesu ashime siko bimeze kweli agiye kuryama mu izina rya Yesu ariko ararya mu izina rya Yesu abyitaye mu izina rya Yesu umva iby'Imana siho bari komeza ntibayishime ariko uzanga urakoze mwami Yesu aho gushimira Imana urakoze mwami Yesu ingorane ariko bacitse biyumvira iby'ubusa abo ngo bacitse biyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza Bibiliya ati rero abo imitima yabo ni y'imburabwenge bugicura iki umwiza none nk'ubu yaba wari uje kwigisha ibya Yesu ntiwari gusenga ko Yesu yasenze kweli Yesu yageze aduza ikiganza nk'abarorake yarigeze ahumiriza wapi kubera nyimugomba kwigisha abantu ijambo ry'Imana kweli Yesu yarambaye ikaruvati n'ikoti bandanya biyise abanyabwenge bacika ibipfu kandi ubu ugiye kubaraba gusanga ari abaprofeseri abadiregiteri abantu nyine b'ibyubahiro ariko ngo biyise abanyabwenge ngo bacika ibipfu uraza kumenya ibyo bipfu byari byo rero icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba bahejeje kutubwira ngo Yesu ni Imana byose bikora mu izina rya Yesu baca tubwira ngo Yesu yapfuye ku musaraba ibaze nk'umuntu afise ubwenge ari umudokiteri ari profeseri akumva ko Imana yamuremye bayibambye ku musaraba bakayamura impuzu bakayambika kabindo Imana kandi bakaryoherwa ibicumuro bya rero byamwishe kandi we wavutse ari mu ijuru wavutse yasibere mu ijuru ibyo ari kwikorera mu isi ari ugacuhe disi ngo je yarampfiri yagupfiriwe yapfuye wowe utaranavuka none wowe yagucunguriye wari wabikoze utarabaho wakoze ibicumuro utarabaho aca gucungura utarabikora bandanye inyandiko icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngaho rero icyubahiro cy'Imana idapfa baragikabye ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa bindira abayisilamu twababwira ati nimuze muvuge ati ashhadu Allah ilaha illallah
ati mwemere kutahindi imana ikwiye gusenga by'ukukenza imana imwe rudende baravyemera aba wapi ahubwo baca batangura gutuka imana n'ibitutsi byose nge nivyo bakwiye kwa basokuru bacyorora inka byose baca baza karemeka kuri Allah batuka imana abonye bandanye icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa ubu baramaze gukana icyubahiro cy'Imana idapfa ubu basenga imana ihwera muntu wese uzi gusenga imana ipfa umenye ko atakindi urindi atari umuriro wa gihonomo n'ivy'ibiguruka abantu usanga bari mwashanije abamarayika n'amababa bagoye ko baraguruka n'ivy'ibigenza amaguru ane abantu ugasanga bafashe inka ngo hano Yesu yavukiye nibibazo n'ivy'ibikwega inda hasi abandi bagahitana inzoka ngo Mariya yarahonyoye inzoka nibibazo nicyo cyatumye Imana ibaheba ngo bakora ibiteye isoni abo bose rero Imana yarabahevye ngo bakora ibiteye iki isoni ariko abesera mu bisengera Imana imwe rugende mukaza kubatyoza kuraba ivy'iwanyu ngo bumvire ivy'imitima yabo yifuza bonone imibiri yabo kuko kuri kw'Imana bagukavye ibinyoma rindirane bareze ikibazo kuvyo mejeje gusoma byose Bibiliya ivuze ko abo bantu kuri kw'Imana bagukavye iki ibinyoma hagati y'abayisilamu n'abakristo ni bande bemera uwo murongo kwari ukuri ubu murahoze hari mu munadi wugije eka urindire baze hano aha ni kugwembe si sawa kweli ukuri kw'Imana bagukavye iki ibinyoma nibariza abayisilamu abantu bafise inyigisho bamaze gukaba inyigisho z'Imana abo bantu bakunda Imana musenga wapi ninaco kiba bya bitutsi byose bibaho nyene bobo nta mana bagira iyo baba imanitse ku musaraba yambura impuzu ngiyo itera imisumari abari ngo bayiriye inyama banywa n'amaraso rero ko bataye ukuri bafise ukuri kw'Imana banyuranije bagasenga ibinyoma bacabona umwisilamu ko ari mu kinyoma kandi ari wari mukuri bagasenga bagakorera icaremwe bakakirutisha iyakiremye nawe murumva turagusenga we Yesu we Mana yanje nabo bagahitana uburiyaremwe n'Imana bakamurutisha iki iyamuremye ukambwira ngo Yesu ntiyaremye hari abantu bakwije ikinyoma mw'isi ngo yaravyawe ntiyaremye ngo asangiye ubwoko nasa abantu ikinyoma bakigendera imyaka n'imyaka aho kuza kugarura abantu ku ntumbero ukaja gutukana ivyigwa bihari hari abantu bakubwira ngo Yesu ngo yaravyawe ntiyagize gute ngo ntiyaremwe ngo asangiye ubwoko nande nase reka nawe ko ataremye kuko uvuze ngo yararemwe ntibasubira kwemera ko ari Imana baca none yaremwe nande ari we Mana mu buryo bazibiza isi yaravyawe ntiyagize gute ntiyaremwe baca bibagira kandi ko basize muri Bibiliya Kolosayi 15 niwe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu vyaremwe vyose ngo Yesu ngo niwe mfura mu vyagize gute mu vyaremwe ku muntu afise ubwenge atari gito kuko Bibiliya yabivuze hari umuntu yokuvuga ngo Yesu ni Imana yimba nawe yararemwe eka birashoboka kandi uwamuremeye mu nda ya Mariya uwamuremye arabati Yesu ari ni imfura mu vyaremwe mu gihe ciwe nyene abaye imfura uwamuremye nawe ninde ko bafise ubwenge bukora bandanye nyandiko ariko Bibiliya yavuze ko biyise abanyabwenge bacika iki oya turabarabamwe reka turabamenye nicyo cyatumye Imana ibaheba ngo bakore biteye isoni aba bantu rero ngo Imana yarabahevye bakora ibintu biteye iki isoni bandanya bumvira ivyifuzo vy'imitima yabo burya ngo bumvira ibintu imitima yabo yifuza gusa bagacabona ngo nukuri sawa tuzobibona mu cigwa c'ejo c'isabato kweli kabisa mufise ivyizigiro vy'irementanya mwarementanije tubisesangure ngaha nejo bandahanya inyandiko yaheze ni sawa inyandiko yaheze rero abantu bose bemera bino umuntu wemera yuko hari indi Mana yapfuye ikazuka uri uwo mu muriro umuntu yemera ko hari undi muntu akora ahambaye gusumba umuremyi uwo mu muriro umuntu wese wigira icyabwenge ukarenga kwiki cyandiko ukaza gusenga izindi Mana zaremwe n'Imana wewe bamaze kuba umupagani reka ndaguha akarorero umupagani wa mbere yabaye Pawulo niwe yabatakaje kuko rero amenye Imana ntiyayubaha nk'iki nk'Imana Tito 2:13 inyandiko iragira iti twitega ivyizigiro vy'amahigwe iryo ni kete Pawulo yandikiye Tito ngo twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza ngo Yesu ngo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza umberezi rya kabiri yandikiye Timoteyo wa mbere 2:5 Timoteyo wa mbere 2:5 kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ninde ni Kristo Yesu ubu kweri mubaye abanyakuri mukawe ko mbarabyina umuziki mutuku by'Isilamu kigisha ubukristo bwanyu izi nyandiko zibiri y'ukuri niye
yandikiye Tito ngo Yesu niwe ahambaye niwe mwami n'umukiza niwe niwe mana Mana yawe ihambaye n'umukiza ni Imana ihambaye n'umukiza ugaca wandikira undi muntu ngo twitege ibyizigiro by'amahirwe n'ubudasoko bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza ubundi ugaca umubwira ati hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu ariko uwo muhuza nawe n'umuntu yitwa Kristo Yesu tubwire Yesu yari uruvo uno musaba Imana ejo abaye umuntu Bibiliya ati uko bamenye Imana ntibagihore nk'Imana ngo bacitse abanyabwenge bite biyise abanyabwenge bacika ibiki nicyo rero cyazanye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutwereka rero abantu bazimiye Imana bakwiye gusenga niye utuza hano yikwepe uzoba ugiye muri bya bipfu bivugwa hariya mu Baroma kweli ugapinga inyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad cyenda kurungika hariya mu gikoni Korani mwarimu kabiri ijana na 63 Korani kabiri ijana na 63 mbanje kwikinga kuhora handine na satani yavumwe neza cyane ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yego inyandiko iragira iti igira ngo iki Imana yanyu intumwa y'Imana Muhammad bivuye kwa Gabriel Jibril araza atubwira ati Imana yanyu ni Imana imwe rudende ni Imana imwe rudende niba mutemeye ijambo ryavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad muce mwemera ko muri bipfu byavuzwe mu Baroma uyu ni intumwa y'Imana Muhammad atatubwira ngo iki kandi Korani kabiri amajana 255 ayatul kursiyu ndavuze icyo ndiko ndateka hano we soma inyandiko gusa kweli kabisa bismillahirrahmanirrahim neza cyane Allah nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretsewe Imana ikwiye gusengwa n'abantu bose n'Imana yitwa Allah mu rurimi rw'iki rw'Icyarabu yego ni uhoraho muhagarikiza ibyo byose mu bihe byose mvuze uhoraho si Yesu kuko uhoraho ntapfa mwe mutubwira ngo yarapfuye mwe muvuga ko mwamumanitse mwe ngo mwarabambye Imana yanyu ibaza nkaho ukabamba Imana yawe kwiye kwitera imisumpa ukamuranarinda komeza uhoraho mu bihe byose ntafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira Imana y'Abisiramu basenga ntisinzira nk'imwe yitwa Yesu yasinzira mu bwato akayivyura ibipfu bigacara yisenga ngo byuka turatwawe Imana bayikangura yasinziriye iyo twebwira Abisiramu dusenga irenge yisinzira mu bwato kweli twebwe Imana yacu yitwa Allah umuhagarikizi wa byose umuremyi wa byose umupinze uri gipfu cyo mu Baroma kimwe cyavugwa mu Baroma cyagize kijabwenge kuri kw'Imana bagukavye iki ibinyoma siko bimeze mwarimu kweli reka tubone twigira mwarimu abararaba aho kwigisha inyigisho zigana ku Mana bo baza gucyoza amadini arami ntabwo cyoza nyabibamo oya burya hakora inyandiko gusa hasi umunwa ukosora undi munwa wapi oya uzu uva ngo urumva oya nta ndoto hano zikora ngo nerezwe ni nyandiko ni inyandiko zisobanura izindi nyandiko ngo bakise abanyabwenge batwipfu ukuri kw'Imana bagukavye biki ibinyoma uno musi basigaye basenga Imana iri mu butatu ubuki butatu ibaza ubwo basuzugura bakabushiramwe n'Imana butatu ngo biri mu butatu barabusuzuguye Imana kwereka ba muntu butatu ngo hari ngo data ngo na mwana ngo na mutima ngo mwerana umuhemu yera ugatugera mu bazwi ngo twibi uremeye Imana ko mubaye umupagani niko bimeze kweli kubera Imana nishobora kuja mu butatu ushima itaje no mu butatu ukaza kwemera nk'igipfu kuva 21 mwarimu igitabo cyo kuvayo kigabane cya 20 umurongo wa mbere muri Bibiliya yera yindi y'abakristo bagendana mu kwanga igipimo cy'ubushuhe basha nuko bimeze inyandikira babwira iti ibabwira ngo iki Imana ivuga y'amajambo yose iti sigenda bivuze ayo n'amajambo yavuzwe n'Imana nduhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja ntukagira izindi mana ubangikanya abandi banditse mwese nimwemera ko haro Imana data n'Imana muhemu n'Imana y'umwana n'iy'umwana itegera ikura kadogo bebe Mungu kadogo bebe muranarinda sawa ibyo byose Imana yaravyase bandanya ntukagira izindi mana ubangikanya ugacita ngo hariho data hariho mwana hariho na mutima mweranda mbega Imana ivuze ntukagire izindi mana wongera kwiki utabaye igipfumba wowe muzima cya gipfu cyavugwa mu Baroma kimwe cyavugwa mu Baroma ukemera ubutatu uzoba bari igipfu kivugwa hariya mu Baroma uteza kwemera Imana imwe rudende sasa mwarimu bamaze kwemera ko Imana iri mu butatu mbese Bibiliya birabyemera
aho tuhaza mu nyuma kabisa abo ndahabitse kweli. reka nigire muri Korani 5:72 Korani 5:72 surati al-Maida inasema bismillahir rahmanir rahim, kuzira ry'Imana nyiri imbabazi nyiri impuhwe. mu byukuri baramaze guhakana bavuze bati baramaze kuba kafiri, baramaze kuba bahakanyi, bavuze bati babandi bavuga bati Allah uhoraho Allah ni Masihi mwene Mariyamu, ngo ni Yesu mwene Mariya. igihe Masihi ubwe yavuze ati, kandi Yesu ubwe yarivugiye ati, yemwe bene Israeli, yemwe Bisirayeli, nimusenge Allah, nimusenge uhoraho Imana imwe rudende, Imana yanjye akaba ni Imana yanyu, Imana yanjye ikaba ni Imana yanyu mwebwe abadive. atagukeka ubangikanya Allah umurazo n'ubwo Imana y'umwana y'Imana mutima mwerana. mu byukuri Allah yamuziririje ubwami bw'ijuru. abo ni babandi twavuga hariya mu Baroma ko bamaze kuzirizwa ubwami bw'ijuru kuko bemeye ibitari byo, kandi ubushikiro bwiwe ni mu muriro udahera. none Yesu abigisha gutugisha gusenga, ntiyavuze ngo dawe twese uri mw'ijuru kweli. none avuze wa twese avamo gute? kandi nta n'ubutabazi buzoba kubahemutse. abo bantu bamaze guhemuka mugaheba Imana mukigwa muri gishimana zitarizo akazi kayo. mu byukuri baramaze guhemuka, bamwe bavuze bati Allah, bamwe bavuga ko uhoraho Allah ari mu butatu bweranda, igihe atayindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri kiretsewe, Imana imwe rudende, kandi bataretse ibyo badedemba. mutaretse ibyo muza muradedemba ngo hariho Imana y'umwana n'Imana mutima mwerana. mu byukuri abahakanye bazoshikirwa n'ibihano bibabaza, nabo bo mu Baroma bavugwamo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko twabivuze nta munwa oya icyavuga azanye inyandiko. Kuri ubwo rero turasabye ntihaba ubufana oya wewe wumvihe ijyaho ukuri uvuga ati n'ukuri ndashizaho intahishitse. Kuri ubwo ndahaye ikaze ku ruhande rw'abakristo, nabo barahawe iminota 20. Sawa, biratangaje kuba hariho bene wacu bahunze ubukristo, bikaboneka neza ko n'inyandiko hari ukuntu zibagora kandi zanditse neza. Kuko umuntu avize amahirwe yo kumenya Bibiliya no kuyisoma, urahiriwe cyane. Turi kumwe. Hanyuma ntituri kubijyanye n'ibitabo, nubwo nyine yavuze ngo ni igitabo cyakorotse kiva mu ijuru, ahubwo aze kutubwira ahantu cyakorokeye, n'uwo cyakorokeye ko, n'uwacyakiriye akura ubuswaganyi. Sibyo bantu b'Imana? Akura ubucacanya ngo cyarakorotse, kandi tuzi abacyanditse, tuzi uko cyagiye cyandikwa, atubwira ahantu cyakorokeye n'uwagitoye. Sibyo? Muri Bibiliya rero ibintu byanditse ngaha turi kumwe abantu b'Imana, ahubwo je byanteye n'ikigongo, biranateye n'ubwoba ukuntu babihindukiza kandi bizwi. Muri ko murabyumva ni atake zo kwerekana Yesu ko atacamaze, Yesu ko atabumana afise, Yesu ko ari kiremwa gisanzwe, sawa, katabushobozi. Bisigura baramukwevye, bo bagenda directe kuri iyo Mana atahandi baciye. Turi kumwe? Jewe nikuriramwo umurongo umwe mu Baroma rimwe, ndisomera uyu murongo 21. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yabo ni imburabwenge icurumwiza. Turi kumwe? Biyise abanyabwenge bacika ibipfu, icibahiro c'Imana idapfa bagikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa n'iby'ibi. Oya si bana twe bari batekanye mu bahindero rero batekane, sibyo? Jewe cyamora kuko ko nakajede kugira ngo nimubitahure. Abakristo bahoze nabi wawe nibahore. Turi kumwe? None nimuyita ngo muri abanyamahoro.
hari ibintu by'akajagari twigisha sawa uryohewe rero tekana natwe twaryohewe turaho icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenge igishushanyo bisa n'umuntu apfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ikwega inda hasi icyo cyatumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni bumvire iby'imitima yabo yifuza bonone imibiri yabo kuko ukuri kw'Imana bagukabye ibinyoma bagasenga bagakorera icyaremwe bakakirutisha yabaremye niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira amen haleluya kandi amen none ibi bintu ntibitahuritse gayewe ibi bintu ntibyumvikana ahubwo reka turondere aba bantu bahevye Imana bagasenga icyaremwe turi kumwe kugira ngo tuze kumva mbega n'abakristo cyangwa ni bene wacu uri umukristo wumva yuko usenga icyaremwe direkte bakwambika agakofero sivyo kandi niba uri umuyisilamu ukabyumva neza ibyo urimo ko binyuranije n'uku kuri turazi ko bigoye guhe mu bwisilamu turazi intambara irimwo iyo umuntu yakiriye agarutse mu bukristo ariko ni ugufata ingingo kuko ariyo bafata ingingo kandi ntacyo bahora babagira umurongo wa 20 uvuga ngo kuko ibitabonwa kwayo muranyubaga abantu b'Imana nibyo ubushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bubonwa neza uhereye ku kuremwa kw'iki aha niho mpera haleluya aha niho ngirande niyo mpera iri niryo dini ryonyene mu isi rivuga yuko indwi y'irema ijya minsi itazwi ikiringo cyayo turi kumwe nibo bonyene bafise ubucyacanya butandukana n'ibi bakubwira yuko iminsi indwi y'irema batazi umwanya sinzi ko ari amasaha 28 ntibazi nuko umurango ari 12 araza kubivuga ngaha kuko ibitabo turabifise yagiye avuga ngo tugende dusoma Qur'ani 32 ndasoma umurongo wa 4 n'ubusobanuro handitse ngo Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake katika nyakati 6 mu busobanuro bw'uyu murongo avuga ngo reka shire mu kirundi ati Imana niyo yaremye isi n'ijuru n'ibiri muri byo byose mu bihe bitandatu turi kumwe umubusobanuro avuga ngo nimesema mara nyingi kuwa muda wa siku 6 wa kuumba mbingu na ardhi anaoutaja Mungu anaujua Mwenyezi Mungu kiasi chake kama huo muda wa siku 4 na wa siku 2 aliyotaja katika sura 9 umurongo w'10-12 ahabere ayerekana neza uyu yatanze ubusobanuro yuko iki kiringo umwanya w'iminsi 6 bobo ntibashobora kubimenya mugabo uyu mwigisha bashoboye kubasanga aza kuba bizi aze kutubwira kuko Bibiliya itubwira yuko Imana yaremye mu minsi ngahe ikaruhuka ku munsi ugira kangahe ariko hano bo berekana yuko ikiringo cy'iyi minsi 6 nabyo bazi turajana twahereye kuko Imana ibonwa neza uhereye ryari umbiriza Imana jewe nsenga iratandukanye niyo banza abagabo kuko Imana yabo irasenga mureke gutwenga ahubwo mugende mwandika Qur'ani 33 umurongo wa 56 hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake ati mu by'ukuri Imana n'abamalaika biwe wanamsalia nabii barasengera intumwa Muhammad turi kumwe ahubwo baza kutubwira iyi Imana isengera kiremwa muntu ni Imana nyabaki nimba ari yindi nyene yaje kuvugira ngaha turi kumwe
Haleluya. Amena. Si umurongo wabo none uri hano. Yego. Banatubwira ingene abamarayika banamusengera. Kuko twebwe gusengera umuntu yapfuye no gusenga imizimu. Sivyo? Yego. No gukaba cya cyubahiro cy'Imana bakagica abantu. Nubu ni bava ngaha batamusengeye Muhammad. Turi kumwe? Yego. Bagenda bafatiza inyandiko hakuzira abati bo barayovye bakaza kubihuza n'ibitaboneka. Iyi Qur'ani nyene ni iha ububasha ikerekana ubushobozi. Nimwumve mwabonye ingene afata Yesu akamubwira uko asanzwe, ariko muze kumva ibi bitabo byabo ingene bifata Yesu bikamuduza. Mugabo uyu munsi aramwambika ikanzu akamwambika agakofero, mbe yamuhaye ngo n'akabindo n'ibindi bintu byinshi. Turi kumwe? Yego. Ariko iki gitabo kiramuduza ku buryo n'abanyera b'Abayisilamu barindiriye ko Yesu agaruka. Haleluya. Amena. Abarindiriye Yesu turabe. Turajana. Yego. Ariko mwumve n'abanyene apana ngo barindiriye Imana. Barindiriye Yesu. Ego ndagafata kabisa. Kandi Imana ibahezagire. Haleluya. Amen. Mubyumvirize neza. Qur'ani 43 kandi aze kuguma cyaha nyene. Utagucyaha nyene. Qur'ani 43 itandatu na rimwe. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama kwa kinaanza kutukaribia. Ati mu byukuri ati Yesu niwe kimenyetso cy'umuhero ngo yuko gitanguye kubashikira. Msikifanyie shaka na nifuateni. Ati nimubigirira makenga ahubwo nimumurikire. Turiko turajana. Naba kujya kundu twebwe turindiriye ko Yesu aza. Sivyo? Yego. Abi Filipi ba mbere. Abi Filipi ba mbere kane. Oya, reka duhere ariko abi Tesalonike ba mbere kane. Abi Tesalonike ba mbere kane umurongo wa 16. Nasoma mu izina rya Yesu. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akambo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo Yesu nizo banza kuzuka, natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruganwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Imana yacyabwa icyubahiro. Amena. Nimwumva ko tumurindiriye azananye n'abamarayika. Yego. Nimwumvise na Qur'ani ko nabonye naribo barindiriye. Yego. Nituzire ngo bamurindiriye bamwizera gute? Turajana. Uko turiko turiyiga ivy'Imana bibonwe here mu itanguriro. Turi kumwe? Yego. Kuri uyu Yesu nyene. Mbere mwumvirize. Qur'ani 3:55. Mwumvirize uyu Yesu nyene ingene Yesu avugwa. Na pale Mwenyezi Mungu aliposema ati nanyi Imana yavuga, ewe Isa mimi nitakufisha, jewe nzokwica na nitakunyanyua kwangu, hanyuma ndakurerure ndakuzana iwanje, na nitakutakasa na wale waliokufuru, ngo nzogutandukanya n'abajya barogose cyane bahemutse, na nitawaweka wale waliokufuata, nzoca mfata wajya bagukurikiye. Turaba bakurikiye Yesu. Muze muraraba neza. Amen. Juu ya wale na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru. Ati nzofata wajya bagukurikiye ndabashira hejuru y'abajya barogose. Haleluya. Amen. Umva abazoja hejuru nabakurikiye Kristo cyangwa n'ababariko barambura ububana bwa Yesu. Nabakurikiye Kristo. Niba twebwe tuzoba turi hejuru baba mwumva bazoba bari hejuru. Ahubwo bari mukwiye guhindura mukumviriza icyo Abaroma bavuga, mukagiha inyandiko isura nziza.
aze kutubwira abakurikiye Kristo, sawa, afate nabo banse kumukurikira ahereye mu itanguriro, kuko uyu mbere yamuhaye n'imyaka mitoya. Haleluya, amen. Yesu Imana tuyizi ko ari umuremyi, sibyo none? Yego. Ariko na Korani iremeza ko Yesu arema, ari umuntu ashobora kurema. Oya. Oya. Baza kutwereka n'uwundi muntu mwisi, murabyumva neza? Yaremye basi n'akanyegeri. Turiko turajyana. Yego. Mugabo Yesu Korani irashinga naye ko yaremye inyoni, aza kubipingira ngaha. Tugire koko yavuze ngo imva mutwe cyane ivyo mu munwa tubihebe. Korani 3:49. Mwumvaga yemwe ndiko ndazana imva mutwe se? Oya. Ni nyandiko kura mu gitabo cyawo nyene. Urumva na Bibiliya ndana yijango? Oya. Yanagize ubwoba atanguye kwerekana ingene Paulo avuga umwana bwa Yesu. Babyumvise? Abaragira ubwoba barabivuga ngo sinze kwacha. Kada. Korani 3:49. Na atamfanya mtume kwa wana Israeli, wazomugira intumwa kwa wana Israeli, na nimekujieni na hoja kutoka kwa Bwana wenu, atakuzani inkuru nziza zivuye ku Mana yanyu, na ya kwamba ati yuko nakuumbieni ati nzobaremera canke nzorema katika udongo, mwivu canke mu udongo, kama sura ya ndege, nyishusho y'inyoni, kisha nampuliza, hanyuma ndamuhumekeremo, na mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuri muraza kantu batwenze ngo kuko Yesu yaremye ku itegeko ry'Imana, sawa? Nabo baraza kutubwira ubundi muntu yaremye ku itegeko ryande Imana. Nimo twari ibintu babanyuranya. Uyu yararemye yabumbabumbye kujya Imana yabumbye Adamu. Turi kumwe? Yego. Hanyuma arahumekeramo mu mwemo kujya nyene Imana yaremye umuntu wa mbere. Baze kutwereka ubundi muntu umwe. Nimba iby'abaronga bivuga bitavuga mwebwe. Muze kutwereka ubundi muntu umwe yaremye basi n'akanyegeri ku izina ry'Imana. Sibyo none? Ariko Yesu yararemye uko nyene bavuze gasangiye umwana na se. Wavuze byo kuko nawe urabyumva, nta wundi muntu arema. Turi kumwe? Wapfuye kubikwepa mugabona Korani urayumva. Ega yari yavuze ko ari agatego kugira ntuze kuhaca. Yavuze byo. Umviriza manze ngumaha nyene. Korani 3:25. Muvyumve neza. Yesu mushobora kasha. Vuga ibyawe nyene. Kumbukeni waliposema malaika, Korani 3:25. Ewe Mariamu, atewe Maria, Mwenyezi Mungu anakupa habari ya habari njema ya kumzaa mtoto bila ya mume. Atimani kwa inkuru nziza ya kuvyara umwana atamugabo muhuye. Bali kwa kutamukwa neno tu litokalo kwake la kukuambia za ukazaa pasina kuingiliwa. Ati wavyaye umwana kubw'ijambo. Haleluya. Amina. Hanyuma Imana ikubwira ngo vyara, uravyara udawe n'ikitwa umugabo. Ko nyene n'iki kintu barakwiye kugishira mu bwenge. Turi kumwe? Yego. Kugira umuntu atwara imbanyi amezi 9 n'umugabo ahura n'iki? N'umugore. Ariko uyo Yesu bivanye n'umugambi tuza kuvuga hano muri Bibiliya, abakristo muzi yabayeho kubw'ijambo. Ari uwundi muntu mwisi yitwa Jambo. Oya. Baze kumuzana uwundi muntu umwe ukunyene Imana imubasha. Reka twibandanirize. Jina lake ni Masihi. Ati zina jiwe ni Mesia. Isa mwana wa Mariamu. Ati Yesu mwana wa Maria, mwenye heshima, nyeni cyubahiro katika dunia na ahera. Ti nyeni cyubahiro mw'Isiraheli. Baduhe basi umuntu umwe
ashitse ku isi bose bavuga ati ni nyene cyubahiro sawa ashitse mu ijuru bose bagira ati ni nyene cyubahiro umwe gusa mwumva ni gusaba babiri nari mu gitabo cyabo yego iri Qur'ani nyene iramuduza ikamwita umwami umwami baba mbere babyise ko ari ubundi bumana bavyumve Qur'ani rimwe tora Qur'ani nimba muzisoma muzicuritse mwumva Bibiliya ndanajaye oya ikada soma va Qur'ani rimwe mbere ku murongo wa mbere shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote ati ibyubahiro n'amashimwe bikwiye kuhabwa Imana Mola wa walimwengu wote. Imana y'abantu bangana gute bose mwumvirize ubusobanuro bw'Abayisilamu barimwo mwumvirize ubusobanuro bw'iyi Mola kwajani aheto barasobanura tamuko hili Rabi ati ili mvugo cyangwa iri jambo Rabi hufasiriwa Mola ati risobanura Mola ao Bwana Niko turajanaga rero yego mwumva ndi kubisoma muri Bibiliya ati iri jambo Mola niwe Rabi cyangwa ligasobanurwa Bwana tugiye rero muri Qur'ani 3 umbe niryoheye Qur'ani 3:39 havuga yuko uyu Yesu yuko ari Bwana kabisa kwa kuntu ubusobanuro bw'iki cyarabu berekana uyu Rabi niwe Mola niwe Bwana biza gushushanya n'uyu Yesu nyene Imana yacu yabicyubahiro hanyuma imyaka ya Yesu nkuko tubibona muri Yohana 8 Imana ibahezagire mu izina rya Yesu